Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho twabateguriye amakuru ahambaye cane ariko aravugwa mu gisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose twabateguriye mwidonido wipfuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi nimba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Burya abarundi ntibazi ikiguzi igisirikare c'u Burundi kimaze gutanga muri Somalia. Twebwe turi babiri twese twari ingabo z'u Burundi zo mu rwego rwa ba generali. Muri 2009 twese twahitanywe n'ibikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia. General Major Juvenal Yonguruza yari icegera c'umukuru w'ingabo za Emisoma yahitanywe n'igitero ca Al-Shabaab ku kibuga c'indege c'i Mogadisho muri Nyakanga 2009 be na General de Brigade Salomon Ndikumana yari icegera c'umukuru w'ingabo z'u Burundi muri Somalia. Yahitanywe n'isanganya ry'indege muri Ntwarante 2009. Ikiguzi Burundi bumaze gutanga muri Somalia kingana gute? Abasirikare ba mbere b'u Burundi bashitse mu Mogadisho muri Somalia muri Kigarama 2007 bari mu nteko za Afurika zigwanya umurwi Al-Shabaab, inteko zigize Amisoma. Uretse Burundi ibindi bihugu byarungitse abasirikare muri Somalia ni Uganda, Kenya, Djibouti na Ethiopia. Igihe abasirikare b'u Burundi bagenda haradutse impari mu gihugu kubera barungitswe inama nshingamateka itabimenyeshejwe kandi ibwirizwa shingiro ryategeka ko ingabo z'u Burundi zirungikwa hanze inama nshingamateka ibimenyeshejwe. Muri Somalia u Burundi bumaze kuhaburira abasirikare benshi ariko impfu zabo zimera nk'ibanga ridasanzwe. Aho mu bindi bihugu umusirikare apfiriye mu bikorwa yarungitswemo hanze atahukanwa mu iteka akakirwa n'umukuru w'igihugu ku kibuga c'indege hakavugwa ijambo rikomeye mbere akanambikwa ikidari naho ataba akiri muzima. Mu Burundi hoho siko bimeze. Iteka ry'umusirikare ntiriboneka. Igihugu ntikizi kubahiriza no gushimira abacigura. Gushika uyu munsi abarundi ntibazi igitigiri c'ingabo zose tumaze kuburira muri Somalia. Nk'ici ni ikintu gisanzwe twabaye tuzi twese kandi hakaba n'imyanya yo kubibuka. Abarundi batangaye cane igihe tubuze izi ngabo zibiri zo mu rwego rwa generali. Uwatanguye kwitaba Imana yabaye General de Brigade Salomon Ndikumana. General Ndikumana yari yahoze arwana muri SNDD, yari yegereye cane Petero Nkurunziza ku rugamba. Bivugwa ko yoba yaranamubereye umucungera ubuzima kandi ko yoba yaranamutabaye kenshi agira yicwe. Kumbure ni nabyo byatumye Salomon Ndikumana arungikwa mu ba mbere muri Somalia akagenda anafise ikibanza c'iteka nk'icegera c'umukuru w'ingabo z'u Burundi muri Somalia. Amaze kugerayo Salomon Ndikumana yoba yarababajwe cane n'akarenganyo yabona kajanye n'ingene abasirikare bibwa amafaranga yabo bagenewe. Kubera we yari aziranye na Perezida Nkurunziza yoba yaragarutse mu Burundi kwibariza ibijanye n'ako karenganyo aho yoba yaranagabishije ko bidahagaze azagumura abasoda. Asubiriye inyuma ntiyashitse. Indege imujanye we n'abandi basirikare babiri Colonel Emmanuel Nayubu na muganga Kapiteni Pafire Nkurunziza yaguye mu kiyaga Victoria mu Buganda kuwa 9 Ntwarante umwaka wa 2009. Ibiziga byabo byaratahukanywe. Umukuru w'igihugu ntiyigeze aja kubyakira kandi ntiyigeze aboneka mu muhango n'umwe wo kubasezera no kubashingura. Nta n'ijambo yigeze abavugako. Inyuma y'amezi 6 gusa General Major Juvenal Yonguruza yari icegera c'umukuru w'ingabo zose za Misoma nawe yarahitanywe n'igitero cakozwe na Al-Shabaab ku kibuga c'indege ca Mogadisho kuwa 17 Nyakanga 2009. Ibyo byanabaye mu gihe Juvenal Yonguruza yari arangije ikiringo ciwe ariko yitegurira gutaha.
General Niyoyunguruza we yari yahoze mu gisirikare ca kera Exfab. Igihe nawe nyine atahukanywe umukuru w'igihugu ntiyigeze aja kumwakira, ahubwo yarabonetse uwo munsi ku mboneshakure ariko aritambira mw'ishengero. Izi nyifato ziratangaje cane mu gihe umukuru w'igihugu ari we arungika ingabo hanze yobaye uwa mbere yereka imiryango ko yitwararitse ubuzima bw'abo arungika mu ntambara hanze y'u Burundi. Hari ikindi kibabaje cane abaja muri ivyo bikorwa n'ingene bibwa udufaranga baba babiriye icuya. Uretse amafaranga bakatwa ku ngufu icesi hongerako ibyo kubahemba mu marundi kandi umushahara wabo uza mu madolari. Navyo nyine bikaba babanje kubavunjira ku giciro gito cane gikoreshwa muri BRB. Abasirikare baraharuye basanga bahembwa inusu y'amafaranga bagenewe muri ibyo bikorwa. Ikindi kibabaza abasirikare n'ingene bagenda ata dufaranga dukwiriye bafise kandi bakamara amezi menshi badahembwa, bigatuma bafata amadeni y'umurengera ku bantu babaka inyungu zidasiguritse, ibyo bita kumena amaso. Kuri iyo myidogo ijanye n'imishahara yongerako ibikoresho bidakwiriye, inkoho mitriyusi zishaje canke zidakora, imodoka zidakwiye n'ibindi, ni navyo bikunze gutuma abasirikare bahapfira iyo batewe, kuko hari aho bagera kwivuna bagasanga inkoho za mitriyusi zimwe zidakora. Ibyo bikamera gutyo kandi izo nkoho zose zikozwe amafaranga zimaze imyaka zirihwa, yabaye yaraguze izindi nyinshi kandi nziza zigikora neza. Ibiriko birababaza nyine abasoda baba bari muri Somalia, aho babona ko igihugu cabo kiba carabatereranye ku buryo bukomeye cane. None amafaranga ya misoma aja hehe? Iki ni ikibazo gikomeye cane. Uburundi bukura amafaranga menshi cane mu bikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia. Hari amadolari amajana abiri akatwa buri musirikare wese buri kwezi, mu gihe Burundi bwagiye buraba bufiseyo abasirikare barenga 5,000, aho Uburundi bukaharonkera imiliyaridi zirenga 20 buri mwaka. Hari kandi amafaranga akozwe ibikoresho byose by'igisirikare biri muri Somalia. Amakuru adusumira hari ibikoresho byatererewe Uburundi kugira bukwize ibisabwa. Bimwe muri ibyo byoba byaramaze igihe byitwa ko ari iby'umutegetsi tutavuze izina, maze amara imyaka yiha amafaranga bikozwe. Ico ni ikibazo gikomeye cane kandi kireba leta y'u Burundi, aho umutegetsi afata impano yahawe igihugu akayigiriye kugezaho abasoda bagumya bakose ibyo bikoresho, amafaranga nyine ayashira mu mufuka wiwe kandi ari impano yahawe igihugu c'u Burundi. Amafaranga ava muri AMISOMA yaramaze imyaka myinshi atandikwa mu mafaranga leta ikoresha, naho Orukomu yaguma isemerera umuntu akibaza iyo ayo mafaranga yajanywe. Muri 2014 Orukomu yariyamirije umugambi wo kugura indege irerura umukuru w'igihugu hakoreshejwe mu buryo bunyegeje amafaranga ya AMISOMA be n'amafaranga yoba yatanzwe n'ishirahamwe ryacukura ubutare bwa nikeli i Musigati. Ibyo byatumye ibiro by'umukuru w'igihugu biva mu gacerere biremera ko indege koko yaguzwe miliyoni 8 z'amadolari, ariko ico gihe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana yaranse kugira ico avuze ku bijanye n'iyo amahera yavuye. Yagira ati tuzobishura n'iyo twabona iyo ndege nyine ije ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nta nkeka Leonidas Hatungimana yari yamaze kubona ko harimwo amanyanga. Bukeye kabiri umuvugizi wa leta Filipo Nzobonariba yamenyesheje ko indege yarishwe n'abagenzi b'u Burundi. Ikinyoma gikomeye cane kandi bigaragara ko nyine ari ikinyoma yakoze atanabanje kucyitondera. Turafise ibyemezo byerekana ingene wari umuyobozi mushikira mu biro by'umukuru w'igihugu General Arengiyome Bunyoni yatanze amategeko yo gusohora amahera ajanye n'ibyo kugura iyo ndege. Amafaranga yakuwe kuri konte ijako amahera ya AMISOMA. Bikenewe tuzobishira ahabona. Iyo ndege abarundi barayirindiriye imyaka 2 yose ko boyibona. Kwa 15 Kigarama 2016 indege yahavuye yerera i Bujumbura bayishyizeho idarapo ry'u Burundi n'ikimangu ca Repubulika.
aho ishikiye amafoto yarafashwe, amatangazo y'abategetsi yarakozwe, ariko uruhendo rwamaze umwanya urume rumara. Kugira isohoke igihugu muri 2017 hasohotse itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga ko mu ntumbero yo kugabanya amafaranga yo kubungabunga iyo ndege igiye kuza irakoteshwa hanze ku babishoboye. Indege iba iragiye ntirasubira kugaruka. Perezida Ndayishimiye yirirwa aripakiza kandi byitwa ko Uburundi bwaguze indege irerura umukuru w'igihugu. Ku mbuga ngurukana bumenyi biroroshe kumenya indege yose aho igeze na beneyo. Amashusho yayo yo muri 2021 be n'ayo muri 2022 ayerekana nyine ko itagifise bya bimenyetso by'u Burundi kandi yanditswe ku bandi. Yoba yaragurishijwe ryari, angahe, byakozwe gute, byakozwe nande? Abarundi barakwiye gusobanurirwa uko byagenze kugira ngo iyo ndege ive mu gihugu no kugira ngo igurishwe ku bandi, mu gihe amafaranga yaguzwe ari amafaranga abana b'igihugu babiriye akuya. Aho niho tubonera ingene amafaranga abasirikare bacu babirira akuya, bakanahatangira amaraso yibwa icesi n'akarwi gatoya k'abategetsi bo hejuru. Abasirikare bagira kutubahwa, bakagira kwamburwa ukwabo n'utwo bibwe ntihagire ico tumara, kandi bikagaragara ko tuba twariwe na bimwe mu bihangange bikomeye cane ngaha mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Ndabisubiremwo, harakwiriye gushirwaho umunsi mukuru w'abasirikare mu Burundi. Uwo munsi tukibuka ishirwaho ry'igisirikare c'abarundi bose. Uwo munsi tukibuka abasirikare bapfiriye igihugu. Harakenewe kandi umugirwa ukomeye w'icubahiro guhabwa ingabo ziguye mu mahanga be no gusezera iteka rikomeye umusirikare wese apfiriye igihugu. Harakenewe kumenyekana ibitigiri n'amazina y'abasoda baguye muri Somalia, bikenewe bagakorerwa icibutso. Harakenewe kandi umuco ku kungene amafaranga ya AMISOM akoreshwa.